Yes, nibaze ko mumeze neza mwese muriko murakurikirana ibiganiro byacu ego nkuko mubizi cyangwa mama mubibona kenshi ni jewe nyene Eric Nzosaba kuri micro abatagira subscribe kuri ino channel twabasaba ko mudushigikira mukira subscribe mu biganiro byacu ngo bizoze birabashikira byihuse. Rero no munsi topic nifuje kuganira ko n'abakunzi bacu. Hari abantu bamwe usanga nk'akarorero cyane aba-immigrant canke bashaka kuja kwiga kumbure abashaka kuja kuba muri Amerika canke abatsindiye green card nk'akarorero basanga kumbure bariko barondera aba host canke abantu bashaka kubakira kuko ico ni ikintu ca mbere uteza gukora ni ngombwa ugira umuntu akwakira. No mu kuzuza ya formulaire ya DS 260 barabaza umuhost wawe yitwa gute aba muri state yahe mu gihugu ca Amerika. Rero nk'aba bafise nta kundi uzoja muri leta sanzwe abamwo muga umuntu atamufise agira murondere agira ndabasije ama state ari affordable ushobora kujamwo azimbutse ubuzima bwaho buzimbutse. Kuko kenshi iyo umuntu avuye muri Afrika canke avuye mu gihugu ciwabo abagiye kurondera ubuzima kugira ngo ashobore kwiteza imbere. Urumva si byiza rero ko woca uhera mu bintu mu ma state azimvye kumbure wisunze izina nk'ama New York, Washington DC, izija za Virginia kumbure kwavuga ati udepanda kwizina oya ahubwo ugiye kugira ngo witeze imbere uteze imbere umuryango ugaruka uteze n'imbere igihugu cawe cakwibarutse. Rero go iyi ni channel yigisha ibintu bitandukanye. Ino video ushaka gupartager ugasharinga n'abandi like sigaga commentaire ufise nk'ikibazo ushaka kutubaza turi hano kugaho. Rero ikintu ca mbere hari ama state azimvye hari ama state azimbutse ubuzima bwaho ntibutandukanye cyane. Ubuzi buraboneka hose muga hari ama state uhevye akazi bigoye kuronka akazi byihuse n'andi ma state uhevye akazi bukeye ubabwiye gukora interview y'akandi kazi. Rero reka ngerageze nko kuvuga kuri zino state zishobora gushika nka 10 hama wewe uzohitamwo ishobora kujamwo bivanye n'iguhimbaye. Haro nka Missouri ni state iri hagati na hagati muri Amerika ubuzima bwaho burazimbutse kuko ngerageje nko kuraba nk'inzu nk'amazu yaho ushaka gupanga cyangwa ushaka nko kugura inzu kuko urazi ko hagera igihe umuntu akashaka kugura inzu mu gihe wabaye umuyimika afise donc aciye mu mategeko nk'aba green card ho urazi ko ari permanent resident. Urumva arashaka kugura inzu ushatse nko kugura nk'inzu nko muri Missouri nk'inzu ushobora kugura nk'ibihumbi $200 by'amadolari ugiye kuyigura mu state amwe azimvye ushaka gusanga uyiguze nk'imiliyoni 2 miliyoni n'inusu. Urumva ni ibintu bitandukanye. Inzu ushobora gupanga nk'amafaranga $1,500 nko muri Texas ugiye kuyipanga New York cyangwa Washington ushobora gusanga uyipanze $4,000 $5,000. Urumva ahandi wari kuyipanga $1,500. Urumva ni ibintu nyene ushobora kwicara ukiyumvira hamwe ugadecide ugafata ingingo. Missouri navuze ni state izimbutse ubuzima bwaho nahone bumeze neza. Tennessee cyane Tennessee bivana n'ingene usoma byose birumvikana nayo ni state imeze neza ubuzima bwaho ni sawa amazu yaho ari affordable akazi gaheze biranyaruka kugira ngo ushobore kuronka kandi kazi byihuse. Haro Georgia naho ni sawa ubuzima bwaho si bubi ni bwiza. Arkansas naho ni sawa birashoboka ushobora kurondera umuhost ngaho ni byiza. Alabama naho hari affordable ubuzima bwaho ni sawa. Oklahoma naho ubuzima bwaho ni sawa ushobora kwimukirayo. Hariho Kansas ni sawa. Hariho Mississippi naho ni sawa ariko sino kibagira kandi Texas ni state nini muri Amerika
kandi imeze neza ariko ubuzima bwaho nahone buri affordable. Ushaka kwimukirayo ubuzima bwaho burazimbutse, sico kimwe na bijya bistage bindi binini ubuzima bwaho buzimvye kandi naho n'ubuzi buraboneka. Ni kuvuga en fait iyo wimutse ntubugiye kuvuga ngo uteze imbere ubundi muntu, ngo uteze imbere mwene inzu, ngo uteze imbere ubushatse ntubishaka ngo kugara ngo uboneke kukomeye cyane. No, nk'umuntu akubaje how are you my friend, ubahe ukamubwira Jemba Washington DC, United States of America, ibintu nk'ibyo ya. Wewe wagiye kurondera ubuzima my friend, wagiye kurondera akanoti. Ntudepanda ku izina cyangwa ngo bikampana. We bora uri muri Amerika ni nini, ifise ama state 50, amareta yose aratunze kandi ameze neza. Ukuvuga igikuru nuko ushika ku ndoto yiwawe, ukiteza imbere, ugateza imbere umuryango wawe, ugateza imbere igihugu cakwibarutse. Ego ni byo no musi nari nifuza kubasangiza. Ndabibutsa abantu bashaka kurondera aba host, ku bantu bamwe kumbure batsindiye green card tararonka aba host, nzobakorera ikiganiro cihuse ingene mushaka kuronka aba host muri Amerika. Bazi ko ari ngombwa uronka umu host. Reka ndabashimire rero abatagira subscribe, ushaka kugira subscribe kuri channel yacu. Urabona ko ari channel izana ibintu byiza, bigisha ibintu byiza by'akamaro byo kwiteza imbere mu buzima. Musangize n'abandi kugira ngo nabo bashore gufashwa n'ibiganiro bimwe nk'ibi tubashikiriza. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Shalom.